kandi turi kumwe n'uyu mudemu wanje uyu musheri wanje uyu musheri nashimye natoye mu bandi ariko mutamba bavuge ko umutamba agomba yiyubure ngomba kwiyubura nyene none ubonye aka kademu kanje aka gasheri ntucubona ko ngomba kwiyubura umunsi wa mbere ubona Kireko wiyumvise gute neza ko ari n'umustar nishaka kumubona niko gambere ndamubonye hama nigiye kintu ni impression kwanza hagize ukimubona kwanza namura mukije ndamubwira ko ndamukunda undi byagira muzeye n'abana baragukunda je twigeze kuganira n'umukobwa umwe acambira ati burya kuja kumutama ni vyiza ati iyo ugiye ku musore usanga ataca afise atari ko mutama usanga afise urugo arafise inka arafise itongo arafise ibitoki imiduga wewe ugashikira mu buzuye ati hajya nturuha mu buzima busanzwe akanya mumbaranye na Kireko inkuru zirimwo kubera ndi n'umusheri wiwe kandi ibi bintu birakunze kuvuga ko bari mukina film mutangura muziranye uko nyene bigahera mwakundanye icyo kintu kibatera gituma hacazamo mapenzi ga Kireko biva he? Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kuri ahandi ndabakora juste gare cadre for more like black motion black beyond the camera mwitu musaza kwa kuri ahandi ndakubwira ko byabaze komera ndabwira abantu b'Imana uno munsi twabazana ibintu bidasanzwe ndabura ko turi kumwe n'icyamamare benshi bavuze ngo icyamamare abo mwigeme hanye ngo umugabo yitwa icyapapare mwite Kireko kwa kuri ahandi abavye bamwise Deo irindi y'ikirundi naragibagiye kwa kuri ahandi yo mutumire uno munsi Hakizimana Deo abavye bamwise Hakizimana Deo kwa kuri ahandi hari wamwumvise atavuga ngo yampayinka siwe nyene aza kuri kumwe n'undi mwigeme yaberewe ashajije mu kirundi kizava ngo ageze kujya kwa kundi ahandi ndabura ko vyamaze komera iyo mwumvise legalize mwumviki muza gusigara niki ariko vyongeye iyo legalize ibipanze gute kwa kuri ahandi ndabura kuno munsi twaje kugira ngo tubagira ibishasha kwa kuri ahandi bigezweho biri ku mwanya umusaza Kireko hari kumwe n'undi muntu ndakura musa Hakizimana Deo canke Kireko bamwita sakubu abandi benshi mwaramutse gose mwaramutse neza ndaryohewe nuko munyakiriye muri iki kiganiro tugirane kandi turi kumwe n'uyu mudemu wanje uyu musheri wanje uyu musheri nashimye natoye mu bandi ariko mutamba bavuge ko umutamba agomba yiyubure ngomba kwiyubura nyene none ubonye aka kademu kanje aka gasheri ntucubona ko ngomba kwiyubura erega ari waciye avuga ngo yampayinka Kireko nari wenyene akaburi kubona Amize Ines ni sawa umeze neza cyane uyumva gute uri kumwe n'u legend neza kuko aranatera inkuru hajya hari udukuru Kireko atera dusumba tujya tubona mu televiziyo bana bisanzwe baraza kuvyumvira nabo nyene nengo tuwe dukurahora gutera nawe ukavuga ati uyu kabisa yago nyinshi muzoyibana muri garage wowe muri filme hoza bari finale ariko dukwiye byo muri filme hoho mu buzima busanzwe akanye mumbaranye na Kireko inkuru zirimwo kubera ndi n'umusheri wiwe urukundo nyene Kireko liba Kireko mu acteur wa filme ni namakuru menshi ariko aravuga ko muri no mpisi Kireko inyuma yo kwamanuka ibujumbura yo yarose umusheri mushasha ngo ari ku mwanya kwa kundi handi ayo makuru wari yo ga Kireko jewe namanutse bujumbura ndagenda gahi bujumbura nsanga bigeme ni benshi mugabo muri abo bigeme nace mpitamwo iyo nawe kumega mfise amasoni umusheri wawe ngira nzomumenyereza isoni zimuhereko none ga Kireko bakunze kuvuga ngo ndakambura umwana wanje afise umwana ngana uko ntuzobogize ati ndakambura umwana wanje oya neko nzorondera ini ndahira atariyo ndahira kuri uyu afana ngo ndakambura umwana Uriko biza kuri diplome idasanzwe Ines uriko uratubwira urabona ko na Kireko yambaye costume iminsi yose abajene bibujumbura kenshi mwikundira abantu nyene baba baripanze nka ba Kireko nikiye kintu cyagukweze kuri Kireko nuko atera inkuru
Wow. Umunsi wa mbere ubona Kireko wiyumvise gute? neza ko ari n'umustar nishaka kumubona nicyo cya mbere ndamubonye. Hama nigiye kintu ni impression kwanza hagize ukimubona kwanza. Namuramukije. Ndamubwira ko ndamukunda undi ibyo agira. Wow. Mzee n'abana baragukunda. Wumvise umwana nkuya kubwira ko agukunda uvyakirego umwana arakuze. Akuze gute kabutaha? Ndabona ko akuze kabisa. Namwe nabatungana. Namwe nabatungana. Oya, namwe amungana muganda ndabona. Soma makireka afite abashiri benshi. Aramaze kuvaga kuva mu munyana. Musi wa mbere. Sufite abashiri benshi. Ninde yabikubwiye? Reka gutinya. Turatari gaho nyene Kireko umaze gukira filme menshi. Ubu tubasanze nga muri kino kibanza imbere ko twuva no makuru ariko tubasanze muri ko murana actingana. Ni rya mbere Kireko tumonye amanutse mwize filme z'ibujumbura. Tubwire uri muri Legalize. Ino film itandukaniye n'izindi wari umaze gukina haba za ninde n'izindi nyinshi wama mu kazi kamisi yose. Jewe iyi ma filme maze gukina Yego igize kabiri. Hariyo nakinye mu Congereza kandi nayikinye ngahe Bujumbura. Ubu ndiko ndayikina mu Kirundi ngaha. Je ico bitandukaniye filme biratandukanye na biya bikino rukina muri ninde kuko filme isaba ubuhinga. Yego cyane cyane ko ariko barayikurikirana bayifata. Filme rero hariho abantu bakina filme batazi filme cyari cyo bagashaka guserura amajambo menshi imbere filme sikikinwa. Filme ni yuravye umuntu uri kura ikintu kavuga ijambo rimwe cyane amajambo babiri umuntu hari yari karora filme acabona ico uri kuravuga cyane ico umuntu atumbereye. Nico bitandukaniye na bijya bikino dukina muri ninde. Nuko urakinye filme uratubwiye ko ariko gukora gukina filme uvuga icyongereza. Twarabonye kabisa ariko aravuga ibintu vya how do you do. Musaza araconga icyongereza ngira ni nawe uri umwana yataguye gushima ibikorwa vyawe bakeneye kumenya. Vyari bivuze iki Kireko gukina filme mu cyongereza? Nawe yavuze ko yankunze kubera yabonye ko nkina gose acarankunda nanje ndamwikundira. Nico gituma ndamugira umujojo wa. Umujojo. Umujojo gisiguri. Umukunzi. Ko nagaterme gashaje. Ariko umujojo wa Kireko. Kireko umustar w'isi yose turarengana ugasanga no muri Canada uzo ngo ndacibuka ninde. Uyumva gute umujojo wa Kireko? Neza. Haro bitandukaniye n'ubundi bujojo wari umaze kubamwe bwandi batipe. Ibyo turaza kubivuga hanyuma. Turacari ngaho nyene. Sinzi ko ari rya mbere Ines ubugiye muri film. Guhura na Kireko ni experience vyaguha. Arazi gukina arazi kwactinga cyane kandi iyo muri ko muractinga urabishobora. Arafise ukuntu nawe utabimenyera usanga wamenyereye. Arakuwa esprit basi dusubira no gutinya. Harakana horagira ukavuga ati umutama kabisa yego amateka ni ngwiwe. Aratwenza urabona ko bivivanye nabibamo. Arabibamwo. Filme ni nyinshi Kireko wama wazikinye kandi ndazuzoka muzikina. Turacari ngaho nyene uraje ninde wama wayikinye ariko ugerageje kuraba ninde uburiko ukinana n'abantu baruguru keshi bamwe bambaye vyabikwembe abandi ibindi ariko ugiye kuraba abana babambaye amapasura babambaye itundi turu nyene two mu muji. Hari tandukaneza ya filme mukina hariya nizi filme mukina n'abara mu muji bivanye n'ingene nabo baba batahura gukina kwa. Oya iwo uri kurambaza byinshi nyotewe. Ariko rero hari ya ruguru kuko baratumenyereye mu bikino. Ni nguko batadusamaza. Ni nguko tuje gukinira ino abantu batonye tuko turakina atakiganiro twogira gugihere. Nubu nuko twabikiniye ngaha aho abantu benshi batabona. Ubundi intuzeye ama sene yabo cyane amasekase yabo ntihari guhera kuko bahava babatesha mu gutwenga ku byo tiko turavuga. Hama banabo bagize amasoni mu gukina ubundi siko narinzi ko igikino cogenda. Eka
iyo bakina nk'uko tuvyivamo yoryoshe kuruta nagira mvuge hanyuma dusubiye kugira kumbe script yiyi ko baba biyumviye nyene bagira twanze tugategurana hamwe umuntu yubahuka nk'uyu turakinana ari umusheri wanje ari umujojo yishura make ariko uvyo mvuga ntere kunyishura make yari kuvuga amajambo menshi nanje akanyereka kwa nkunda akankuyakuya akagira gute nanje nkamukorako ariko uyu mujojo wawe rimwe na rimwe urazi ko ari abajojo kenshi usanga ivyo gukerebuka batabikunda imbere ya kamera ugasanga bakerebutsa ahandi uriko rakina rero usanga rimwe na rimwe ntutinya kamera kandi ntuyirabamo usanga rimwe na rimwe adakunda kwiyerekana kuri kamera kandi ari umujojo wawe nyene mwiza none gasha bazokoresha gute kwarijezo ntabwo twaye ninde wo gutwara turacana ngaho rero ndakene kumenya Ines legalize illage legalize umuntu yumvise legalize asigarana iki bon team ya legalize niki nabantu bazana ingufu cyane turiko turagerageza gukora ibishoboka kugira twereke ibintu abantu ibintu byiza bifite akanovera kandi ibintu novuga byigisha niki kintu mwafatiye kugira ngo mwandike film nk'ijya mwifuza ko bazora bino film basigarana iki kenshi birabaho bon ni ibintu biri kumwe abashuga daddy batwara n'abakobwa abana babo urumva bisiguye nivyo bisigaye bihari muri no minsi turi ngaho nyene kireko wamo akinyi filme ni nkena nkebura ndakene kumenya iyo twumvise ikintu cy'abashuga daddy twama twakibonye ngaho mu gisagara ca Bujumbura kabona umwana w'imyaka 15 adepoje hajya ni jipe adepoje n'umupapa canke naho gasanga ari n'abashuga mami batepujwe mu tipa atepujwe n'urumama biyameze uko ndabizi ko ivyo mukina biba bibaho ndakene kumenya uribaza ko muri no filme ibi muri ko murakina bifite bizofasha ugwarukana cyane n'abarundi kazi bazoyikurikirana ego hari cyo bizofasha mu gwaruka bifashe no mu bakuze ego uko ntiwobona nawe ugiye ahantu gahasanga umukobwa wawe utaruzi ko ari yo yaraje bakisanga bizoshika yuko n'umukobwa wawe ni wagenda ari no mwijoro atamatara yaka usanga usimbiye ku mukobwa wawe abapapa barakwiye kwisonera mu bantu bakiri bato n'abana nyene bakamenya abo bashobora kuganira abaribo nivyo turiko turigisha ariko nkavuga none mu kiganiro twagize hariho abantu batwaranye abana batazinanye none bazokwita ngo iki umwe azovuka ngo uri data bukwe uri nawe ngo uri data bukwe aho niho bitereye isoni neho inyinshi itarabonekera n'inyinshi itarabonekera ibujumbura turabibona ivyo bintu mbega na hari iwanyu muri mu giheta biribonekeza abantu b'abapapa bakurikira utwana canke abantu b'abamama bakurikira uduhungu tukiri duto nta mwogo buri sato bahariho umugani bahora bacango biringoza bose biringo zose biringo zose sugo ngo ni Bujumbura n'ahandi ivyo birashobora kuba kandi birashobora gushika yego harabavuze ngo n'ubushyuhe bwabaye bwinshi mu gihugu kuvuga ishatse kuvuga yuko hagati y'abadukurira nabo bana haba hari umwe yarondeye uwundi eski kosa riri kuri aba bana baba bakurikira batama canke n'abatama bari kwakurikira abana bon biri kuri bose ariko cyane biri kuri batama kuko bo hari imyaka abana bafise ubushuhe gasanga ntibiyumvira kure ariko bo batama babigira babibona gusa amakosa ari ku bantu bose gusa je numva cyane iri kuri aba batama yivuze kuri aba batama nagira ngo haba habaye consentiment haba habaye umwumvikana yego umwumvikano babaye ariko umwana wa 15 n'umuntu agize kurumva ivyemviro ntibabingana ibaza nkajya kantu mwakinye na kireko ukazubona reye kireko urumuhabara wiwe nibyo nke twashatse kwigisha mba nkeneye kumenya birafise ingaruka muri kazoza k'igihugu ego ni nkuko muri iyo filime nk'ubu dufatiye nk'ubu papa wanje yakundanye n'umugenzi wanje bakaca bavyarana
usanga naje navyaranye n'uyumva hazoba mwuzuko ni byoca bigenda gute urumva wowe yatwaye umwana wiwe bavyaranye nawe uwundi atwaye umwana wiwe baravyaye nibazoca bitana gute urumva ni ibintu birabirumva birafise ingaruka Kireko hari undi muntu yavuze ngo umuntu abiravye neza na neza ngo nukuri kw'Imana ngo Imana ngo yaremye ngo yasha ngo abana bavuze ngo rademere kuduga ngo baremwe bumba rishasha oya reka ndakubwire hagati y'iki uyu yakaravuga ego nibaza batama ko atari bari mwikosa abakiri bato ne bari mwikosa mbega woba uri umwana ukiri muto ukiyegereza gute umutama akubwiye ngo hano ugaca ugenda kumwegera ngo nipatie franka nagupatia bito byote Niumba abo bakiri bato ko ari bari mu makosa bata makosa kubatama yo kwiyegereza nawe ukanga uca wemera uti karibu ariko arabatama ariko yaba umuco utatisuze Kireko batama nabo bavuga ati tuwa mwana wewe tu ugasanga bariko barabarega ugasanga bazitiye zitarona ubwo nta ruhara rw'abatama bafise ubushyuhe nabo nyene mwino misi uruhara rw'abatama ruriho hari igihe umwankira mugabo ugaca usanga nawe akwihambirira utireka nikuri yo sema avuga ati mpa agacupa ngaho muri mu kabare utije nta cupa mfise ngoya ngo ndazi kufise ngoya ntugere utampaye wamuha ngo urakoze ngo ejo tuze dusubire guhura reka genda ntekereye ngo akoze kunywera hariya cyari ukonzoza kugura utuvuta utumuhaye rero uruva yatangura gukunda yego intanguro y'ikinyoro n'igisekerera yego urumva utangura gukunda kuko yakwiyegereje ugahava rero ugwa mu rudubi nkuko uti abatama nakosa bafise bifitiye umutima mwiza naba bana dutwara mu buhumbu nuko mwumvise butama Kireko ibintu ko ravuga ndakene kumenya nawe ni kuvyumva oya kubera batama baragize barabasumbye ubwenge bajye bakira abana kandi bababonye amaronko urumva usanga bahenzwe n'ivyo bintu urumva batama nibo bahenda barabahenda nje gitama numva ko abatama bari bafise amakosa kandi Kireko yabivuga bavuga ngo ari mu muja kubasaba ngo nipe frank oya nibo bayabaha ntavyo bayasa babaye gusaba none baramaze kwigusaba woha amahera umuntu atayagusaba none biramaze kukubaho nawe we CHERI hamwe woze umwiruti jewe ndanyotewe cyane ndakeneye utuvuta two kwisiga cyane ndakeneye gukora mu mutwe ndazi ko ari byo muharaye abakobwa ukanyegereza mbere ukagira gutya njandaguha vise kandi ucuvuga ati yampayinga amugabo nkunze urukundo ko gukunda cyangwa ufise ibindi ushaka umunzi urukundo wo gukunda cyangwa ufise ibindi ushaka reka niwe wizana wumvise ko ari umufisi ikosa Inez ngo nimwe mwizana kubataha abatama barabarondera nk'ubu wowe wumva utari uri kurambwira ngo ndishero wumva utari uri kurabimbwira biswe nk'ubu ni uba wandondeye kuko wankunze masa turaseriga ogere ati kuko waguze tuvuge rero ko natacane tuko turabona ino myaka ubugeni buriko buraba ugasanga umutama afite imyaka 60 atwaye umwana imyaka 20 aho ntago aba bavuza babonegana ibintu bisanzwe ari ukazubona umumama w'imyaka 58 agize mariage n'umwana w'imyaka 29 bose barakomye induru Kireko ngo mana yanje we ngwingo ni yayi nibita ngo ndakambura umwana wanje bijya n'abantu bari nyuma baba babivuga mugabo mwe mwikundaniye yaba wewe mutama yaba ukiri muto mwahejeje guhuza ivyumviro urukundo rukaca gwegerana baje bari nyuma rero ni babivemwo ikibi nukuza gushurashura ubu hari mu gihe umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu haciye ameza ngahe ashoboye kuvuga yuko hoba ku mitumba imigwi ijejwe indero na cyane ko babona yuko si mu bisagara gusa n'uruguru ngo ubusambanyi mu bana bwagwiriye we nk'umustar asanzwe abonera abantu benshi asanzwe akindi ibintu bikibura abantu benshi tunagira n'Imana kudasanzwe barizwa n'Ibujumbura mbega no mu gihugu hagati
ubusambanyi bwasaze ga Kireko nakubwiye biringo zose yego nta na hamwe ivyo bintu bitaba mugabo tukaguma dusemerera yego cyane cyane ahanini ni mu mashuri yego mu mashuri cyane bafite ubuhyuwe niho usanga kuko bo babona iyi miziki ca muri televiziyo batamba bakabona bijya byo hanze benshi bagaca bashaka kwigira biriya byo mu bazungu yego urabona n'inyambaro y'abigemera yaratituse baravye ku mafilime yego amafilime nayo ntidushobora kuyahagarika nari ya ruguru basigaye barahinduye ingene bambaraga biriko biraje usanga mbere si nkuko heraba nkuko si mu bakiri bato gusa si mu bakiri bato nyine cyapfuka itako si mu bakiri bato gusa na cyane cyane uko yabivuze ucyo usanga indero iva ku bavyeyi urasanga umuvyeyi yarakuze yambara izigera ruguru kunyo gacho usanga agenda gusa none uwo mwana azovyara abonye nyina uko yambara uwo mwana ndaca kuri kiriyo geso ya nyina rega twaha abagabo twebwe yego turambara tukikwiza mugabo ku bapfasoni ucyo usanga batambara kwigisha nibo mbere nota kwishavu ko bigisha abana babo izi nyambaro zitabereye imico kama ariko hariyo n'abagabo bambara pocket oya mugabo n'ubuhenye nk'abagore rega abagore hariho inyambaro ibabereye mugabo umugabo nawe wewe nawe yoba yambaye impuzu yo munsi kariso yogenda nibona ko ambara amabutura bakagenda baberewe mugabo umugore wafuma wambara ipataro hako wambara intuze nirakira ko yambaye costume imisi yose kuri gukunda kwambara costume imisi kandi bifunga none ni ngomba kwambara nkikwiza hamwe akademu duhuye kavate ujya mutama ni bien sana hatujya mutama ni bien sana nirakira ko bavuga ko bisa abana benshi ninde akubwiye ko bisa abana benshi cyo babwiye guvuza abana ngo bashika kuri 22 abana bavyaye ko ari bana kubakunze none uranyemereye ko tuzovyara weje ntiragera kwe azogera ryara nzokubwira nzokwipimira yampaye Kireko afite urukundo rw'umusese karare yego ibaza umuntu haye urukundo arateba akarutura ubwo akagwanka nawe azoba yitesheje umugisha ibatse fata kumugisha ega fata kumugisha hane ndawufashe kwe urashaki subishe rwanje kandi ibi bintu birakunze kuvuga ko abantu mukina film mutangura muziranye uko nyene bigahera mwakundanye icyo kintu kibatera gituma hacazamo amapenzi ga Kireko bivahe bivahe ivyo bintu mutangura mukera bisanzwe umunyi mugasanga amapenzi yaradutse bivana nuko mwamenyeranye muyaga burya abantu b'abaririmbyi canke bakinama ntuzeye amafilime yego muratezwa kumenyerana hariho bamwe ucyo usanga barehezanije umusore n'inkumi kubera bahuriye muri ico kintu bakagira urukundo ugaca usanga barubatse kandi nibo bubaka neza kuko mu byo bariko barakora ucyo usanga bose bahanura bimwe bati bijya twahanura abandi ingo twubake ntituze tugwe muri bijya niko kamaro rero k'abantu bahuriye hamwe bakena nubone je ndiko ndakina ibi ego harabo tudahura mugabo nkabita bashe tutazobana mugabo iyo wahuye umusore n'inkumi barashobora kubigira bakabanuka tusanga barubatse na twebwe mu kiganiro cacu ca ninde hariho abaninde bagiye bararesha inkumi zabaye ngaho barubatse neza kuko mu mpanuro twatanga bose bazihurirako yego nawe hajya harabuze umudemu ukura muri ninde ukavuga ati reka nanje mbere madame
kandi namaze kubaka ntagira ngo weri nk'umwami yubaka hashitse ni nabo umwami nzorondera abandi kuko nzogira ikirimba nza ndajamo ariko biza kwindi point bidasanzwe muriko muratubwira kireka ingera ibintu bimeze na cyane ko mu bisagara byose usanga ari hatari ngo mu bituma ngo urukundo na cyane usanga mu bakinanye filme ruca ruhaba ngo bijya ngo muba mwakinye ngo biba bikeneye yuko ngo mujya kuvya Afrika yo muhundanye ari yo muhundanye ni ba mu uca mu vya Afrika numvise ko hakongira mu mugore n'abagabo abana bagira mariage vyukuri rero bijya mukira mubona ko ari theory pratique bikeneye ko muco mu vya Afrika kugira ngo murabe ko ivyo mwakinya ari oya twe duhina kugira tukibura abantu bari ko arabibona bari hanze tugakina gusa turavyakitinga nyene neza nkuko mengo nivyo kugira vyigisha abantu birafise ico bifasha ku muntu yabikinye kugira bikurikize mu biza bisanzwe aho bitandukaniye n'uwundi muntu atigeze abikina birafise ico bifasha kubera urumva impanuro ubutanga batanguye kwigwaho nyene kuko n'undi tuba twavyanditse urumva ubisoma icumva ko harimwo impanuro ariko arabitubwira ko muri ninde bihora biba imyaka myinshi cyane ariko arakina uno mukino kandi ano mafilme mu rukino rwa ninde nibi tubona biriko biraba ibintu bikomeye umusaza arakinye icyongereza atacavuga ariko jari nakire kumenya bijya bintu byageze gute kugira filme y'icyongereza atacuvuga gakireko none uyura umukinyi utezwa kwiyaranja hama ngarutse kuri ico cyuko abantu bari mu mafilme ngaha bakundana bakagira iki si muri ninde gusa canye mu mafilme no ngaha vyaba no mu yindi amagroupe je nararongoye amagroupe d'animation ugaca usanga harimo abahungu n'abakobwa bagatamba ugaca usanga barazinanye ugaca usanga muri bo nyene baratwaranye nico gituma hariho ineza yuko abantu bari hamwe bagasangira ivyumviro iyo musangiye ivyumviro mwese muri hamwe birafasha ni nka burya no mu bakinyi b'umupira uca usanga hariho abantu uca usanga bashyigikira kanaka mu rukino rw'umupira iyo ariko aracenga agaca amugira ati ujya ndamukunze kuko yacenze ari umukobwa rero agaca amwita umusheri ati iyo yavuze ati nagushigikiye nawe agaca amwiyumvamwo ugaca usanga baragiye kubaka ruraguma uti babahungu babashika imyaka 50 bafise amahera batararongora umuti wabo ni kuja mu magroupe d'animation abahure n'abantu basangiye ivyiyumviro bakwiye kuja ahantu bahurira hariya ntibabe ibicibwa niba bicibwa nabo bakaronda bubakana bahuriye hamwe burya kuza mu mashira hamwe navyo ni vyiza turacari ngaho twigarukira urukundo rw'umuntu bategeranye imyaka gusuma imyaka nka 20-30 nkuko kawe na kireko rurabaho gusa abari nka 10%. bisigura ko nka kireko ushobora kuba umubesha ivyo ni birimo bakireko sino mubesha we n'umubesha gusa birabaho gusa ni 10% kubera benshi bari profit abamwe usanga arondera ku ikindi undi agasanga arondera ku ikindi gusa arabo bibaho gusa rero nabo n'abantu rero bishike bikabaho abantu birabagora kuvyakira kwe usanga barabatwitika umugani wawe cabavyihuta cabishira inyuma bavyumvirizeko mutama ngo mutama gakunze umwana ngo angana n'uwiwe ngo hajya ngo ariko arahejwe umukobwa nimba umukobwa ataba ariko abahenda umuhungu nawe uri kuvyumva oya je twigeze kuganira n'umukobwa umwe acambwira ati ujya kuja kumutama ni vyiza ati iyo ugiye ku musore usanga atacafise atari kumutama usanga afise urugo arafise inka arafise itongo arafise ibitoki imiduga wewe ugashikira mu buzuye ati hajya nuruha ati je ndi umukobwa ndagaya umuntu akunda umusore atakintu na kimwe afise ariko ugiye kurujya mutama yamaze gutuka akaronka byinshi ajya ati ucushika wa mikara ati nani kintu kigugora nico gituma rero abakobwa bakiri bato bakunda batamba cyane
guca babemerera tuvuye nk'umupfakazi ugashaka umukobwa akiri muto nk'uyu aca avuga ati jewe ndemeye Mutama ntamwita Mutama aca avuga ati jewe ndemeye ko nzokubera umufasha ati nzokubungabunga kandi niwe uca usanga yubatse mugabo hariho n'abatama rero biroha mu bakobwa batagira indero gace usanga atoye agakobwa ataravye neza niyo abafise abana babana baca bonda bakangara kabangaza ugaca usanga asigara yicuza ati mbega nagize iki nazanye kunderera none ntiyabareze naho nyene rero muri ivyo bibiri ni kuraba neza yuko azokurerera abana akaraba urugo ubona toruraba uramuheba ntumuraba imishatsi ntumuraba ubwiza urahavuka biheba ugafumuzana igikecuru turacari ngaho nyene uriko uratubwira ibintu bikomeye kireko hano turacari ngaho ngo abakobwa bakurikira Batama ngo bakurikiye ibintu bafise n'ivyo kenshi bakurikira ibintu bafise bisigura ko aba materialiste hewe nivyo kubera kenshi basi we ntubanye ino ntubibona kenshi urabona bimeze gute baba bakurikiye ntutse ibintu gusa rega n'abantu ntutse n'Abatama bakurikiye je kenshi ndabifata nk'umengo baba bakurikiye ibintu ku bagabo none si toto ndogo none ni bose bafitanire ibyo bagira ni profurumba cyo gituma kenshi urwo rukundo rudakunda kubaho niyo umushize mu nzu biragira kenshi usanga ugakwemeye ko bafise amahera usanga afise nk'undi muntu hanze navyo urabona kenshi ni ko yabimeze y'Umutama cyangwa usanga nakwishije nabo urabona bica kugira upfe kare asigarane bya bintu azobizana mu muntu yakunda umujene bangana none si cyo nyene mushaka nawe uravyemeye uteruja naho gopfa ruja Rutama muga itunga ryago ribe gwanje nkuba gaca bashaka ko bakuganagura batware ya moto yawe ni moto gusa imiduka n'amamangazini igaba bwari yihenze yakurikiye ibintu baba bakurikiye ibintu si ukuvuga ngo bakurikiye urukundo neka kandi hari naho ugira ngo umushize mu nzu ugaca usanga wowe yikurikiriye ibintu ntanagukunda ugaca usanga yigiriye mu bandi bagabo ati kizima nibereye ku Mutama nta n'umwe azonkoma tuba duse n'abasozera kwindi poem idasanzwe habakurikiranye imbere ko dushikira kuri legalize hariyo Abatama badukurikiranye hari abakecuru badukurikiranye hari abamama badukurikiranye abapapa badukurikiranye rero abana badukurikiranye umwe wese muri kategori wiwe asigarana iki muri kino kiyago twayazi nuko umuntu wese mu ruhara rwiwe niyo ari Umutama niyo ari umwana niyo ari umutamakazi bo kumva intumbero turiko turavuga ari umukobwa ntaraba amatungo arabe ko agiye kubaka neza atangorane zizogaruka niyo ari Umutama agiye gutwara umukobwa angana n'uwe yavyaye kumbura arafise abana arabe uwagiye kurondera gutwara ko azoraba urugo ko azoraba n'abana akamenya kubarera mugwaruka naho kino no babwira yuko bona kwikebuka bakabanza kwiyumvira cyane cyane mugwaruka ruri mu mashuri ntibagire uguhababuka barindire ababo barindire ababo cyane cyane birinde imiziki ajyamantu ze imiziki yo mwijoro mu mabwate bijya biratirimukisha abantu beshi abakobwa bakiri bato kuko bahurirayo n'imisore bagatamba bagashuha ugaca usanga baratwariyeyo n'inda nico kimwe no mu manza ziba hagati mu gihugu zihazo gushingirana kurongozanya ugaca usanga bagiye mwijoro noneho ubu umenga n'impararo bazigira
sizere kugira baze kubona nakanya ijoro ryitereye. Hari n'ikindi kintu giharawe Kireko sinzi kubaza igihe ukibona. Kera twabona habaye mariage hagaca amezi 9 canke nabo batevye gato byavaninga n'Imana bipanze ariko makeca ya mbere y'amezi 9 kazi baraduhamagaye tugiye kubibarutsa. Ariko mu mariage iraba inyuma y'amezi 2 ukaza uvuga ngo ngo hageze ko twibarutsa. Benshi bakavuga ati mbega hasigaye ari nda za approach. Yese mwewe ndakubwiye nti ubu ntibacisonera batwara nabararongoranye. Hari n'ubutwara umukobwa afise inda y'undi mugabo ugaza usanga baje gutata inyuma ngo iyo nda ari gwanje. Cyane habwira umuntu ngo burya ntwaye ngo inda atari gwawe. Ukaza ngaho ugaza usanga hari imanza nyinshi zikurikira abacamanza nabo bagacagwa mu rudubi. None wewe iyo ndawe twaye gute? Oje napfuye kumwemerera canze kayimwegeka kunigwiwe ngo twarabonanye kumbe itarigwiye. Kumbe ibyo byose nibishika. Ukaja ngaho karyoherwa kumbura Joseph Murezi. Umvise ko amakosa ari menshi kubagaho no kubahunga. No kubahunga arahari. Sibyo n'umuntu abyemeye. Yabahubwo se cyane. Oya ni cyane bose barakora. Ndemba numva kuko bari bo bakuze ari bo bakora amakosa cyane. Impanuro kuba dukurikiye bakuze abavyeyi basanzwe bagifisa abana bato bato canke abavyeyi nyene bataragira mu za bukuru n'abana badukubara dukurikirana basigarane ki muri kino kiyano. Basigarane bareke kugira kuhenda ubwo bwana buto. Hari ibintu baba dusanga mwana se 15 ans kubera rero ngene abameze mu mutwe. Abagishushe abagize iki gasanga arawe wakurikiye amarongo kandi bivaye n'ingene ameze wewe bumva umengo bisa neza. Hari arandi bakobwa bigira kubera gakuko babireke bareke gurikira amarongo ama batama nawe arawe neza barira abana babo konye mubigirira uno munsi umwana w'uwundi nawe umwana washobora kubimugirira. Ubwo saba ko gusanga barababaje cyane cy'abahungu gaza nafatinga ati jewe ngoma nikundana n'umutama na cecera abajene baratubesha. Ego nivyo harige barabishika. Nivyo biharige barabishika. Gusa dress numva ko ugira ikintu nibi gukora ikintu kubera ishavu. Nibi gukora ikintu kubera ishavu kora ikintu kube nico gituma atari vyiza bavuga si vyiza gufata decision ufise ishavu. Haravuga ngo umugabo asana uyundi naho ni kuvyumva. Kurukondo niwe baruma. Okay. Turacari ngaho nyene imbere ko tugaruka kuri iki kiyago ni na film Legalize ubona ko umwigeme asanzwe wa mu gihugu ca Amerika yitwa Sharon ubona ko yashoboye kwegeranya mwese akabahuza yaba Kireko wo muri ancienne generation muri ancienne generation muri ibi bintu vya filme ikana abana bashasha ba Ines aba ba Frank abantu nkaba ba Rich n'abandi benshi barashobora kuja hamwe murakinana filme nk'iyi yose. Kubona umwigeme asanzwe bahari yakavuga ati reka abantu bibujumbura nabo nyene tukine nkebura abatama bagifise ubumenyi bahure n'abana batanga babacira umugani uvyakira gute Kireko? Yena vyakiriye neza. Kugira nemere ko bafashe filime yego nuko nshaka yuko nabo bokura nkuko nakuze yego hama bakamenyekana ifilime ikamenyekana ikagira ikiro hamwe bazoba bati abo bateguye iyo filime barakwiye gutera imbere bategura n'ibindi bintu nivyo jewe niyumvira kuko iyo umuntu ariko atera ingazi ucukwega uri hasi kugira nawe aguma duga nico naze gufasha kandi nivyo niyumvira nabo ko botera imbere mu vyumviro vyabo. Najewe sinarinzi ko nzobuyo mugo harabaye abantu bateye imbere najewe baranzamura. Nivyo rero muri iyi filime twifuza ko iyi filime yoba nziza igatuma nabo bamenyekana. Dusubira inyuma gato mu buzima bwa filme ugitangura mu rugendo rwawe ndakeneye kumenya urugendo rwawe rumeze gute? Warufise indoto kuzogera igihe n'abantu ba muri Amerika guhamagara kugira bafashe nabo filme zabo zimenyekane cyangwa utwa kiguzi kingana gute ga kanabyo narinzi ni nkibi biyumviriye kugira iyi filime none ugira bobo bariyumviye bati twebwe bamwe ko turi abanyeshuri abandi ko turi
dutandukanye mu ntuze mu bikorwa uya bari hari ibyo bavukanye mugabo abantu bagiye hamwe bakiyumvira ikintu mwavuga ati turi kumwe twese birashoboka nta kintu kidashoboka mugiye hamwe mukiyumvira ikintu muti mbega twotegura umugabo wuwe woduteza imbere wodufasha ukazofasha n'umuryango wacu imbere ko tugaruka kandi mu vya Shahon tugaruke mu vyo twariko turababaza biriko biza kuyindi mfo bidasanzwe nuko rero kubakeneye kuzokurikirana legalize bazoisanga hehe kuri YouTube ya Shahon mpuzenya itwa legalize yego Kireko swiza ko ya mafime ya marori bambwiye Kireko yuko abantu bambara amarori ni ibintu bibiri swata bayakuze bacana umwotsi wa Kireko nasoma kayoga gusa arasoma n'ibitabo yego igitabo rero gusoma cyari cyitwa gute igitabo rero gusoma cyari cyitwa gute cewe niyo ngiye mu isengero ndagira intuze ndasoma igisomwa cyo mu isengero utigo bisomera bibiri Kireko inkuru nziza Bibiliya Yesu n'umuporotini mu Katolika utikiraka igitabo cya Brasoma ni Bibiliya isomera inkuru nziza mvuyeyo naho ncanza gusoma gacupa Kireko ndagushimira cyane nizere ko n'ikindi gihe nitwabahamagara muzotwitaho nta kibazo ego murakoze cyane nanjye ndabashimiye Ines ndagushimira cyane nizere ko n'ikindi gihe twababagara muzotwitaho ego kandi namwe murakoze cyane nuko reka ndabashimire mwese mwavyo murimo murabana natwe gutambura mugaza mbese mbere nagwaza ariko manda mutuka rukundo kuri micro ari juste gale cadre for more sake black machine black murabona ko Kireko yantwege jeza ramaka kurira abantu b'Imana ngo igitabo ngo yama yabisomye kandi ngasoma Bibiliya gusa ngo inkuru nziza yanditse Matayo hirya yejo Luka hirya yejo bindi nuko biano kamera umusaza kuri micro akwiye ko ari jewe bye bye ciao hasta la vista urahushira mushiro hushira none